abashitse mu nyuma tumaze guhana kaze no kwifurizanya umwaka mwiza mushasha wa 2025 nabo nyene turabahaye kaze kandi turabifurije umwaka mwiza nkuko twifurizanye nze hano. Mwami Yesu nabahezagire. Hanyuma rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Turahaye kaze Pasteur Alexis ashike hano tubwire ijambo ry'Imana. Kaze. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Nongeye kubifuriza umwaka mushasha, tuze tuwurye ntuduturye. Amen. Duhere uyu munsi tuwuhekenya kuzogeza tuwugejeje nk'uyu munsi nyene. Haleluya. Byose bishobokera nde? Amen. Erega Imana yaratwimanye. Erega Imana yaratwimanye. Iza kudutanga ntituba tukiriho. Iza kudutanga tuba twaribagiranywe. Iza kudutanga tuba twari. Oh, erega Imana yaratwimanye. Erega Imana yaratwimanye. Iza kudutanga ntituba tukiriho. Iza kudutanga tuba twaribagiranywe. Imana yaratwimanye. Iza kudutanga tuba tukiriho. Iza kudutanga tuba twaribagiranywe. Dusome ijambo ry'Imana. Dusoma aya majambo ashishikara yitwa indirimbo, kandi aya majambo y'amashimwe kuko ari umunsi wo gushimira Imana ibyiza yakoze. Dusome Zaburi ya124, hanyuma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi 121, hanyuma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Umutwe w'amajambo uvuga ngo indirimbo ya hehe ni yande? Indirimbo yo mwiduga ni ya Dawidi. Dusome. Iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, naba ariko Abisirayeli bavuga ubu. Iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, hamwe abantu baduhagurukira baba baratuyongobeje tukibona, hamwe ishavu ryabo ryarurumba kuri twebwe. Amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yararenze ku bugingo bwacu.
amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bwacu. Uhoraho ashemagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego uracitse natwe tuvamwo turarokoka. Ugutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Amen. N'aya majambo kandi niyo dushishikara. N'amajambo yo gushima Imana ingene Imana yagiriye neza ishengero. N'amajambo yo gushima Imana ingene Imana yagiriye neza imiryango y'ishengero. N'amajambo yo gushima Imana ku bikorwa byiza yakoze ibikoreye umwe wese muri twebwe. Haleluya. Amen. Iyaba Uhoraho atari we yabaye mu ruhande rwacu, iyaba Uhoraho atari yabaye mu ruhande rwawe, ca gihe ibibazo byahaguruka imbere yawe bigahagarara, ico gihe kumbure jewe ntabyo nari mfise, ariko wewe nanaka byarahagurutse. Ndizeye neza ko icabigutabaye ari uko Imana yabaye mu ruhande rwawe. Haleluya. Nta kindi wakoresheje, nta makungu yagutabaye, nta bahambaye baserutse kugutabara, ariko Imana yo mu ijuru niyo yahabaye. Amen. Uyu munsi uyishime, uyishimishe umutima, uyishimishe umubiri, uyishimishe n'ijwi rirenga, uyiririmbire amashimwe, kandi wongere uyishikanire amasezerano yashisa amwe wasezerana. Cyagihe ibyo byari bihagaze imbere yawe waravuze uti Mana, ewe Mana, Mana yo mu ijuru, nkazobona unkuye aha hantu. Ewe Mana ugira ubuntu bukira bugaca, nkazobona uyu mwaka ndawumaze, nkazobona ndawumaze abanje bakiriho, nkazobona ndawumaze nanje ubwanje nkiriho, nkazobona ndawumaze nshishikara kubona ibyanje bigenda neza, nzogushima. Amena. Amen. Inginga Imana yongere ishira amavuta mu mutima wawe, wibuke ingene byari bimeze, hanyuma wegera Imana ikongere ya mashimwe adudubize uyatura imbere yayo. Kuko nta numwe kiretse umwana atazi ibyo ari byo. Nta numwe yohera itariki imwe wageze itariki 31 z'umwaka atarahura n'igeragezo, kiretse umwana atazi ibyo ari byo. Mwana umwe niwe nabariye nti yavuze ngo numva ngomba inyama. Ewe mwana, ibintu byarazimbye, kilo c'inyama ubu kigugu 40,000. Ngo nasikia ni ndogo kweli. Ngo wetu zikule. Urumva rero kiretse imbaza amarushwa yewe ni watomenya ko umwaka ujana byinshi. Imana itugirire neza. Iyo Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, aho uyu munsi ntitwari kuba turi hano. Iyo abafise abahambaye muri mwebwe mu miryango yabo, abo bibaruka, abo bavukana, abo biganye, bariho bahambaye.
mugabo ndizeye neza igihe cyose wagize igeragezwa muri abo nta n'umwe ari gutabaye. Eka abari gutabaye ni bande? Ni bene so bagusengeye kuko barimenye. Abo nabo sibo bagutabaye, batabaje Imana. Yesu ashimwe. Batabaje Imana. Hanyuma Imana ica yikangurira kugutabara. Imana itugirire neza. Ewe ngo abo bansi bari bahagurukanywe no kuduhekenya n'inyama barye. Muri iyi minsi y'impera z'umwaka abantu baravuga gose ko ngo ibisigo birya abantu bica bihaguruka. Kwezi kwa 12 ngo bikarya abantu gose. Ariko nta muntu yorya inyama z'uwundi. Mugabe ibisigo birazirya kuko ibisigo ntibishora ku isoko. We yabihekenyera indani kwa ndani. Kaza wumva unaka ngo pi. Nuko niko bigenda. Ariko rero Bibiliya ivuze ngo bigeragezwa bigereranya n'amazi n'isuri. Hanyuma ikindi ubuzima bwacu bwakize Imana ibukijije bibaye nk'umutego batega inyoni batega ibisiga. Hanyuma rero ngo wagira ngo urafashe ugacucika mbega inyoni n'ibisiga bica bigumaho. Oya bica bija mu kirere bigashima biriko biragira ya mababa nk'ay'abamarayika. Harya biguruka bigenda biyere mu kirere babiriko birashima Imana. Ega niko gushima kwavyo. Haleluya. Kuko biba bikize. Natwe ngo umutego waracitse tuba turaronsa akayira. Tuba turageze kuri uyu munsi wo gushika ku musozi ngo dushime Imana. Dushishikare 126. Tuhasome. Naho nyene ntaco duhere ku murongo wa mbere ariko turi dushishikare. Naho nyene havuga indirimbo yo mwiduga. Hamwe Uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanywe ari nyagano. Twari tumeze nk'abarota. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye akamwemwe n'indimi zacu zari zuzuyemwo indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Murongo wa 3. Tuvyemere sivyo? Ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye natwe tugize gute? Haleluya. Amen. Ntiwemere ko tunezerewe utanezerewe. Mbega aho twaririmba waririmbye sa erega hari abantu hagera kuririmba nyaba ari korari ririmba we kaguma ari sinzi hari aho barabamwo uwacira urubanza. Baririmba indirimbo y'ishengero yoyo itarinda gukomhozwa n'uwari we wese ayimenya. Kandi abacaho mwibarabara bazogutsindisha kuko barazumba akagenda baraziririmba birenganira. Ariko wewe icaye mu rusengero ukanuma. None Bibiliya ivuze ngo ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye natwe tugize gute? Ahura nezere. Haleluya. Cyo mukanezerwa. Nutanezererwa uyu munsi none uzonezerwa ryari? Erega ababansi Bibiliya tubarira. Erega ntibakangwa nuko ari kuri bonani.
erega ntibakangwa nuko umwaka uheze ugira ngo bajanye n'ugiye. Ubundi yavuze ngo imizimu y'abafilisitiya ntihera. Amageragezwa ariho, mugabo twebwe icyo duhagazeko ni Imana yacu yo mu ijuru igenda yadutabara bugaca bukira tukamara umwaka tugishima Imana. Haleluya. Igihe Abisirayeli bagarukanwa bavuye mu gihugu cy'inyagano, ngo mu kanwa kabo haciye huzura indirimbo. Niyo gituma tubingingira kwama dushima Imana, umuntu akaririmbira Imana, umuntu agashima Imana, umuntu akanezerwa. Arabavuga ngo bazoja kunezererwa mu ijuru. Aho mu ijuru, mbega mu ijuru wibaza ngo ni hehe? Ko wakijijwe mu ijuru ni hehe? Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'Imana buzoba hehe? Buzoba muri twebwe. None ugira nitwashika mu ijuru buzoba bukiri muri twebwe, tuzoba turi muri bwo. Ariko iki gihe kubw'agakiza ubwami bw'Imana buza bwaragushikiriye, none ni utanezererwa n'ubwo bwami, uzonezerererwa iki? Imana itugirire neza. Amen. Wari kunezerererwa kaboga akanyama, sha none hazaguze bake. None ko inyama ariyo mbona ari zoni njya zisumba izindi, none ukaba nawe kumbure waronse dukeya, nawe wifitiye umuryango wagutse. Ahubwo mbere ntukagire n'abana bazikumbuye canke bakorakora, uza kuva aho usanga isafuriya yera. N'umwanya bari bazikumburiye. Niwa bakoma baravuga ati none ntiwatugiriye bona ndega mama. Yesu ashimwe. Ni koko uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe rero turanezerewe. Dushishikare dusome 66 Zaburi. Hanyuma duce dusoma umurongo wa 13 tugeze ku 15 duce dusimba, dusome hepfo ku murongo wa 19 tugeze ku wa 20. Zaburi 66 haravuga ngo ndinjirani ibimazi biturirwa mu ngoro yawe, ndagushitsako amasezerano yanje, amwe yanteranuriye iminwa, akanwa kanje kakayavuga, hamwe nari mu mubabaro. Ndagushikanira ibimazi biturirwa byo mu bitungwa bivyibushe, n'umubabwe w'imfizi z'intama, ndashikana inka hamwe n'impene. Dusimbe ku murongo wa 19. Ariko by'ukuri Imana iranyumviye, yabangiye ugutwi ijwi ry'ugusenga kwanje. Imana ihimbazwe, itirukanye ugusenga kwanje, kandi itankuye ko imbabazi zayo. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ngiki gikuru kw'Imana yatugumije kw'imbabazi. Muri ya mageragezwa twaridodombye, muri ya mageragezwa twaravuze ngo mbega Mana urabaho,
muri ya mageragezwa twaratanye kw'imyikomo, muri ya mageragezwa harabaye kwankana, umuntu akibaza ko ari mugenzi we atumye amererwa nabi. Ariko imbabazi z'Imana ziratuzigama, ziradusunika buhoro 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 buhoro, tugeze uyu munsi twivuga ku mwaka uheze tugihagaze mu ngoro y'Imana. Imana nishimwe cyane. Izi ni imbabazi z'Imana. Naho byabaye uko bitakunze ko twihana, ariko imbabazi z'Imana n'uyu munsi ziracyasemerera kandi ziracyatugwijije ko iminsi. Nico gituma tubonye umwaka mushasha ngo tubone kugira neza kw'Imana. Haleluya. Amen. Imana iragororotse. Amen, amen. Wewe wagira ngo kubemwe ngo niby'abandi ngo naho imyaka gatata mishasha yotsa ngo jewe nzoshikirwa. None ntiwagiye ubona bikunda. Uyu munsi ntiwaraye uguze ibiro bibiri byakanyama. Kuri Noheli ntiwari ikiro cy'ubushaza naho kigugu 100,000 bubisi. Izo nizo njya originale zihambaye dusigara. Ngo wagira ngo niby'abandi we ntibizogushikira. Burashima ibyo ubonesha amaso, ibyo ubugingo budashira biri imbere yawe mugabo ntubibona, ariko Imana yo irabigufitiye. Ibigomba ngo birakunezereza muri ibi bitunga uyu mubiri wipfuza, kugira ngo uruhe wemere umenye ko Imana ari umukunzi w'abizera. Haleluya. Amen. Nichibikorera. Dawidi aravuga ati by'ukuri Imana yanje iranyumviye, niyirukanye amasengesho yanje, niyanse kuyumva yarayumvise. Erega ibyo dusenga Imana irabyumva. Yesu ashimwe cyane. Nawe wari waje wibaza ngo uyu munsi abapantekote baraheba batambe. Umviriza, Imana igira neza. Ibyo dusenga Imana irabyumva. Nawe niwakira gakiza, unezererwe n'abatambishwa na mpwemu yera, unezeranwe nawe. Amen. Dusome Zaburi 125. Twongere dusome n'amashimwe gusa, twirata Imana yacu ibyo yadukoreye. Tugira twongere twemeze ko Imana n'uyu mwaka izobana natwe. Zaburi 125 duhere ku murongo wa mbere, hanyuma tugeze ku murongo wa 3. Dusome. Abizigiye Uhoraho babeze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wamushimangiwe gushitsa ibihe bingahe bidashira. Abizigiye Uhoraho naho ingunza zosuriranya, naho ibiteye ubwoba byobaho, naho karabaye koza, ariko ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni urashimangiye, naho za nyamugigima ntushobora guta ikibanza cyawe. Haleluya. Amen. Naho zibiteye ubwoba, naho ibiciro byoduga, none karugira ngo hari umuntu yarazi ko ikintu cyose kizogurwa ku kiro. None kubona ikijumbo bashira ku kiro, igitoki bashira ku kiro, iteke bashira ku kiro,
kandi ga ntuja kubirya gutyo nyene ubanza gukura ko ajya amaganda hanyuma wagira ngo uraraba ugasanga karabaye. Korale haniho rivuga ngo haje gatoya umuntu agaca avuga ngo nageragejwe, ariko ngororera akataraza kari mu nyuma ngo amageragezwa azotindaze. None wewe wifitiye abana nka bamwe nkunda kuvuga bigaca bigenda gutyo, mbega amageragezwa ntaraza. Imana idufashe. Ariko abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni atacoshobora kuwunyiganyiza. Imana yaremye abantu iri mu ijuru, Imana itanga urubyaro iri mu ijuru, Imana ibona ibi bintu bikeha ibibona iri mu ijuru. Mugabo wewe iyo bitahanye umwana wese umuha ikijumbu kimwe gace mutegeka kunywa amazi, abakuze ukabashiriramwo ipiripiri. Hanyuma rero wagira ngo uraronsa igiro cy'umuceri ugaca ukibaha kigishushe, bakasakuranwa. Hanyuma umwe wese urukombe rw'amazi ubundi bagaca batura imibe. Joro ryose baratura imibe nawe ugashima Imana. Ibyo byose ni ikiganza ciza c'Uhoraho Imana yacu. None rero abizeye Uhoraho nimugaburure. Ibi biriko biratwigisha kugira ngo turonke ngene tubandanya twifuza kuva muri iyi si kugira ngo dushike iwacu mu ijuru. Haleluya. Ariko Imana ntiyemera kuhava utahaboneye ibibi n'ivyiza. Imana igomba kuhaba uhabonera ibibi kandi uhabonere n'ibiki n'ivyiza. Siguzi yavuze ati burya rero kubona izuba hajya biraryoshe yemwe. Haleluya. Niwumva rero umuntu akoramubwira ati mwaramutse urashima Imana uzumukundi. Amen. Mbega bwakeye ni byiza. Reka rero dushishikare. Umurongo wa 2. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu niko Uhoraho akikije abantu biwe uhereye ubu ugashitsa ibihe byose. Imana nihabwe icubahiro. Haleluya. Si uyu mwaka uheze gusa Imana yatuzigama. Oya, izoshishikara ituzigama. Hanyuma rero wizogomba uwizobibona ko ikeneye izomuhamagara. Ega ntawihamagara. Ntawihamagara. Iwe izogomba izomuhamagara. Ariko rero ntizorinda guca kuri shefu canke kuri shefu tene ngo imubarire ngo ujya naka ndamugusabye ndamukeneye. Yeka. Oya. Kubera iki? Kubera ko wewe haraho ubona n'ugukora kwiwe muri ko adakora neza. Canke haraho ubona umenga niwe aje imbere y'abandi mu kunyarutsa ibikorwa. Hanyuma rero yo mugusaba ntiwomutanga kuko agufitiye ikimazi. Mugabo kuko ibona neza ko hirya yejo azohava yicuza akavuga ataho nahereye nkora mbega ibi bikorwa bijahe narihenze agahava bihomba. Wewe ntabyuzi ko hirya yejo azorambirwa. Oya, nabo gushingira intahe wo gusaba wo gushingira intahe nuyo nyene.
mugabo Imana iraraba ati hirya y'ejo bizomugora. Ikivuga rero ati ngwino uruhuke. Hanyuma rero nako gusha twibagira ko duhora tuvuga ngo inzamba niyavuga ntituzogira gute, ntituzoraba inyuma ngo turinde kugira gute, gusezera. Umuntu yagiye ni wagomba urazogenda umuhambari uti urabona narinda kurongoye ukagenda utansezeye, nze ndabizomukura. Nico gituma rero ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yarivuze, iravuga ngo ni jewe ntuma umuntu abaho kandi ni jewe ntuma umuntu apfa. Imana yarabyatuye irabivuga. Hanyuma rero hari abantu bagira ubuhinga bakarara ijoro, bakarara mu ishamba, bakarara hakurya y'amazi, bariko baragerageza ubuhinga ngo bwo gukuraho naka niyahava bongere bakureho na ntuzi. Mugabo aho baja ntibakurayo ubuhinga bwo kuzokwanka nabo ko bazohava. Nubwenge nubupfu. Imana yaratwimanye, none abo ntitubana, none abo ntituryama nabo bakarara amaso, kwebwe ntidususuruka nabo bakicwa n'igikonyozi. Barakagira gute? Baragakizwa. Haleluya. Baragakizwa nabo bumva ingene imbabazi z'Imana ziryoshe, kandi bongere bacumitwe n'umubabaro w'ingene kugirira nabi umuntu nkawe bibabaza. Erega badakijwe ntibazobimenya. Oya. Eka naho yorara furuguta gute, Imana ifise imisi y'umuntu mu kiganza. Itebya canke inyarutsa biri mu kiganza cayo, nawe uyifasha nta n'uyiba. Yesu ashimwe. Yewe shengero ry'Imana dukomere, iyi myaka dukomere, kuko dukwiye kumenya neza ko ata muntu n'umwe ashobora kwica uwundi, kuko nta muntu yaremye mugenzi we. Isaha y'Imana igeze, nawe wankunda ndagenda. Ubu rero turiko turabimenya ko tuvuga ngo Imana yamukunze kugira gute. Amen. Yamukunze kuturusha. None itamukunda kuturusha aho yamurema tuba twari kumwe. Eka ibyo tubimenye, kuko urupfu ari rubi, nirwaza kurira nta kibazo, mugabo kuvuga nibyo bibi. Kuvuga nibyo bibi, kuko ucunyanka kandi umpoye ubusa. Erega gwisatani ndico barubwoba, ruragoma umutima wanje n'umutima wawe ngo bisekane unyankenda kwane. Ariko byose twobirekera Imana, twokundana abasha. Yesu ashimwe. Twokunda. Haleluya. Amen. Abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe uhereye ubu ugashitsa ibihe byose. Imana nihabwe icubahiro. Dusome iby'Imana igomba muri uyu mwaka kuri wewe nanje. Duce turangiza. Dusome mu gitabo ca Yosuwa
igice ca mbere hanyuma dusome iby'Imana ivuga kandi izoshitsa. Duhere kuri uyu murongo wa 4, igice ca mbere umurongo wa 4. Haravuga ngo uhereye ubu uhereye mu bugararwa no kuri uriya musozi Libani ugashitsa kuri ruzi runini ari rwo Efurate ugashirako igihugu cyose c'Abaheti ukageza ku kiyaga kinini giherereye mu burengero, nirwo ruzoba urubibe rwanyu. 5. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Shikama ushira ubwoba, kuko ari we uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Mugabo shikamushira ubwoba cane, kugira ngo witondere ibyo ibyagezwe byose bivuga, ubishitse ibyo Mose umusabyi wanje yakugeze. Ntuzohengamire iburyo cyangwa ibubamvu, kugira ngo ugire umugisha hehe aho uzoja hose. 8. Ibi muri ico gitabo cy'ibyagezwe ntuzobikure mu kanwa kawe, ariko uzokwame ubyiyumvira ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemwo byose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Murongo w'9. None si jewe ndakwibaririye ntishikama ushira ubwoba, kuko nuko ntutinye ntucike ivutu, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hehe. Haleluya, amen. Twashimiye Imana ibyo yakoze. Turavuga ngo turashitsa, uyu munsi turashitsa ibyo twasezeranye mu gihe twari mu kajembe geteka amageragezwa, tugaca dutangura kuvuga ingene Imana niyatuhera umutabazi, tuzoheza tukagira ico tuyishikaniye kuri wa munsi tuzatwivuga tuvuga tuti umwaka waheze. Twarabonye ko Imana iriho, twarabonye ko Imana ikora, twarabonye ko Imana itabara. Abisirayeli barashikana amapfizi y'impene, barashikana ibintu byinshi, kuko baraborozi kandi Imana rero abahaye umugisha mu gihe cyabo. Natwe Imana igomba ngo tushikanire imitima yacu, imitima ikunze, imitima yejejwe, imitima itagira itunga ry'ibyaha. Tumaze kwezwa mu mitima, tubone gushikana mu by'Imana yaduhaye, ariko ibyo dushikana sibyo bigirira Imana ikimazi, mugabo Imana ihimbagwa n'umutima wishikaniye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibyamwa byo kugororoka nibyo byibi dukora mu mivugo tugashikana. Ibyo rero Imana irabihimbarirwa irabye umutima wushikanye, kuko ngo ikimazi munyabyaha atanga ngo ni giseseme imbere y'Imana. Utunganye ubugingo, utunganye n'Imana, utunganye na mwene so, kugira ngo ibintu bigende neza. Ishikanwa ryawe, ishimwe ryawe,
uhereye uyu munsi w'itariki imwe rize ryame ryemegwa kugeza wongeye kurangiza umwaka. Haleluya, amen. Mana ibikiye umugisha abantu bazoronka ubuzi, abantu bazoronka ingo, abantu bazomererwa neza, abantu bazokuzuzwa mpwemu yera, kandi ab'Imana izogomwa izobaha kuruhuka ibihe bidashira. Haleluya. Cyomo kazoba muri uwo murwi w'abaruhuka ibihe bidashira. Cyomo kazoba muri uyu murwi uguhezagirwa ukiriho ukabona ukugira neza kw'Imana. Ibyo bizotuma amaso yawe yihweza uvuga uti koko jambo ry'Imana rivuga ukuri, ehera bibyiza Imana impaye nkiriho. None woshinga intahe gute atacu ufise uvuga? Ariko Imana niyakora ukabibona, hazogera nk'iki gihe ufise uburenganzira bwo gushima Imana. Yesu nashimwe cyane. Imana irasezeranira Yosuwa, turaguma mu byagezwe ibimwe nari narageze Mose, ibyuze wamubirimbura kugira ngo ntubyibagire, ibyawe bigahava bigenda nabi. Iyo umuntu yibagiye ihamagarwa, iyo umuntu yibagiye agakiza, iyo umuntu yibagiye imbabazi z'Imana, erega ibintu biragorana. Uyu mwaka ntituze duharuruke kuza imbere y'Imana. Wewe wari waratituye umunsi wa kabiri, waratituye umunsi wa kane, waratituye umunsi wa gatandatu, uwimikira imanza z'ubukwe kuburudika gusa. Ariko uyu mwaka uze winanate, erega hari icyo Imana izokubarira, hari n'icyo izogukorera. Haleluya. Reka kubihebera abantu ngo ataco bakora cyane ngo ni bato bato. Mbega imbere y'iri jambo ry'Imana uwo ba munini ninde? Imana idutabara. Nzobana nawe mugabo pendekezo, shikama ushira ubwoba kandi cyane. Niwabona ibigeragezo ntuzunyihakane, ntuzumveko, ariko uze wemange nyuma yuko uhevye ubugingo nanje nzoseruka. Haleluya. Shikama biri muri iki gitabo se wamubirimbura. Ikibazo none kumbwira ngo jikame mbona amageragezwa ndengeye, naragutabaje sindakubona, none nzotabarwa ryari? Mugabivuze ku murongo w'icenda ngo none aho ushinga urubanza sije ndabikwibaririye. Mbega turemera ko Imana ikivuga? Haleluya. Nta jambo na rimwe riva mu kanwa k'Imana ritagira ububasha, na cyane cyane ku mwana w'umuntu. Sinzoguhemukira muntu wanje, sinzoguta, nzokugumya ndagukurikirane kugeza nshikije ibyo ndakubariye. Aho uzoba uri hose nzohabigusanza. Haleluya. Nzokuzigama aho uzoba uri hose. Na Daniel yarazigamiwe mu muriro, yarazigamiwe mu bwobo bw'intambwe, n'abashadura kabarazigamiwe mu muriro. Nawe we wama wazigamiwe muri wa muriro horo ukwakako. Na twese tuba tugenda tuzigama. Imana rero ntirasaza. Nikundi yavuze ngo naho byogenda gute ntizogenda yitwaje akabanda. Oya. Eka abantu barasaza, ubu ntibagisaza, kare barasaza bamubaza ati mbega mutama wewe ufise imyaka ingahe? Ngo ngira ngo ni 5. Aho urayibukaga mutama? Ngo ndayibutse ngo ni 2. Kayogo kavuze 20, 102.
abo n'abantu basaza bakitwaza akabanga. Ariko Imana yacu utwarire iri jambo hamwe n'amashimwe twashimiye Imana, twiyemeje tuni koko ko Imana yarabaye mu ruhande rwacu. Nayivuze ngo nije ndabikwibaririye yewe muntu wanje, shikama wame mu byagezwe byanje, nanje nzogumana nawe, nta kizoguhagarara imbere ngo ndeke kugutabara. Abizigiye ko tugiye gutabarwa n'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Naya majambo y'Imana abayumvise mwese Imana ibahezagire. Haleluya. Uyu munsi none wotangurana iki imbere y'Imana yawe? Wumva wotangurana iki? Turatanguye hamwe no gushima, turatanguye kuko uyu munsi ni itariki. Itariki bita bonane. We wari bwayumva tariki yitwa bonane. Imwe none izoba ryari ko uyu munsi ari bonane, none itariki imwe izoba ryari? Ariko ntaco, reka twuname umuntu wese ashima Imana, hanyuma muri uko gushima Imana uyihimbarize ibyo yakoze, uyisabe n'ibigiye kuza. Nawe wumva hari ikibazo uvuga uti jewe ndagomba kongerwa inkomezi, ndazisabe zitangurane n'umwaka nk'uko Imana yanje ivuze tuzogumane nayo kugeza n'uyu mwaka ushize. Bibiliya ivuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Ibyo bizogutera kudacumura, kuko iyo umuntu acumuye abababaje Imana, Imana yongera kubabara itegereje ko yokwihana. Ariko kandi ifise na ryabanga ishobora kugira icikoze itarinze kubwira umuntu n'umwe. Uri hehe? Muri za ntege zawe uri hehe? Mu byo wifuza ku Mana yawe uri hehe? Ukungana kose uri hehe? Kazi imbere y'Imana turarangije, hanyuma tubone gusenga Imana.